Amahoro neza abakunzi bayaga ikaze nigwanye muri kino kiyago uno munsi turi kumwe n'umutumire umukuru w'igihugu c'u Burundi President Evariste Ndayishimiye yavutse kuwa 4 Rusama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968 avukira muri Musama ni mu Giheta mu ntara ya Gitega yize amashuri mato mato mu Kibimba Igitega yiga ayisumbuye imuramvya ni Bujumbura yaciye aja kwiga kaminuza y'u Burundi ariko ntiyashoboye kuyibandanya acafata umuheto aja kugwanira demokarasi agarutse inyuma y'amasezerano y'amahoro President Evariste Ndayishimiye yari intwazangabo mu gisirikare yarabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ariko hagataho aranabandanya kaminuza araheza kuri Université Sagesse d'Afrique mu mwaka w'ibihumbi 2016 President Evariste Ndayishimiye yaciye yambura umwambaro wa gisirikare wariko ipete rya General Major kugira ngo aje mu bikorwa vya politiki nanone acatwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka wa 2020 yaciye atorerwa gutwara ihanga ry'abarundi arahirira ayo mabanga kuwa 18 ruheshi mwaka wa 2020 President Evariste Ndayishimiye mwaramutse neza mwaramutse ikaze nigwanye muri kino kiyago rakoze cyane kompe ikaze kugira ngo tube turayagira abene igihugu namwe tube turayaga ego President Evariste Ndayishimiye mbiga kuba umukuru w'igihugu yari indoto canke n'ibintu wisanze kuba indongozi nta muntu navuga ko atawubirota mugabo icyo womenya nuko umuntu wese umuntu yitwa umuntu kuva aremwa Imana imurema ari uganza no mwijambo ry'Imana biranditse Imana yavuze ngo tureme umuntu kugira ngo acaganze yisi numva nta muntu numwe ataganza ibi rero byo kurongora abandi je mparavuga yuko nta n'uwirwa arabirota kuko umuntu wese abashoboye kuzorongora abandi nturinda kubirota rero ariko hariho ikiba gikomeye nka jewe bahari abigeze kumbwira bambwira ngo wewe ngo niwe uzoba ngo umukuru w'igihugu uwo yarabimbariye nace ndamubwira nti icambere kizira kiraza no kurota umukuru w'igihugu kiranazira kuko namabanga kubona mu miliyoni 10 zingaho ushobora kubura umwe ugiye kubirota wo havugwara mu mutwe ahubwo kigiye kubirotorera abandi oya kirazira kuko woco uhava ugwara mu mutwe kuko ni ibintu atawumenya ko yobishikira nuko bishikira navuze ko muri mu bambere bafashe umuheto baja kugwanira demokarasi muvuye muri kaminuza y'u Burundi piga President demokarasi wagwaniye niyo agatogwasa yagwaniye niyo Leonard Nyangoma yagwaniye niyo tout autre Leonidas Hatongimana yagwaniye demokarasi ni imwe demokarasi ni intwaro y'abene gihugu iharanira abene gihugu nyene itwarira abene gihugu igaharanira abene gihugu rero umwe wese aravuga ati je ngwanira demokarasi mugabo ugasanga umwe demokarasi uko ayumva umenga n'iyindi nzira uzokumva nk'abantu bakubwira ngo demokarasi ngo irangwa n'imigambwe myinshi naronde aho vyanditse ndabibura mu bitabo byose ntibavuga ko demokarasi bingana n'imigambwe myinshi muga demokarasi bisigura ko umwene gihugu wese afise ijambo mu gihugu ashobora kwitorera indongozi kandi akaronka ingene ashikiriza ivyiyumviro vyiwe vyaba ari akamubakiye canke ari kwashikiriza ivyokorwa mu gihugu iyo niyo demokarasi rero umwese avuze ati je nagiye kugwanira demokarasi ico tuzi nuko atayari ihari twari twagize umwizero amatora atanguye mu 1993 uwo mwizero ucupfiraho nyene ico bita kunigirwa mu meshi nuvuga kubera bari banize demokarasi bari bakoresheje ibigwanisho vyaciboneka yuko ata demokarasi zogaruka atari uko habonetse abahangana nabo banka demokarasi nico gituma rero
twaciye tuja ku rugamba umwe wese rero arazi y'abagwasa y'abanyangoma y'abande nta demokarasi yari ihari yavuga ati ntegereza kuronka demokarasi mugabo iyo maze kwishikira hariho abantu ushobora kuvuga ati je muri demokarasi nshaka ko nzoca ndonka ibi abibuza agacashavura ntubone rero nk'ubibuza agacashavura ngo cuvuga ngo ntiyagwanira demokarasi erega niyo abantu bariko barakora igikorwa bararabe inzira imwe nivyo beduha tuvuga murashobora gusangira urugendo mudasangira urubanza mukorera imodoka mugiye Gitega umwe agiye ku maziko uwundi agiye gusaba irembo uwundi agiye mu bugeni mushitse Gitega umwe wese yururutse ugiye ku bugeni yigira ku bugeni ugiye ku maziko aja ku maziko murumva rero iyo ugiye ku bugeni asanze bwasivye uko yashaka kunywa cyane ntanywe nk'uko yavyifuza kaya cavuga ati tugende hakiri kare bashaho tube turaja kwimenya ivyo birashoboka ukaja ku bugeni ugasanga wewe baragusimvye ugacuvuga uti ngaha turindiriye ikigo twigire mu kabari none ico gihe ucuvuga ngo twagiye ku bugeni ibujumbura bakonye ugarutse uvuga ngo mvuye Igitega mu bugeni ni ukuvuga abo turiko abo mvuze bahoshije inzira ntibabande nijeyo ayo usanga twari dusangiye urugendo turasangiye urubanza twese twabona hari demokarasi mugo bwo wese afise intumbero yiwe muri iyo demokarasi uhavuze ku bugeni uvuga ku maziko wagiye ku bugeni ninde wagiye ku maziko ninde wese tugiye muri rujya rubuga rwa demokarasi mugo umwe wese uko yashaka gukina umukino asanza bitamuramiye acavuga ati ndabihevye President wari watanguranye amabanga wari wagenye kugira ngo arongore leta ugitangura General de Police Arengiyome Bunyoni yahavuye afungwa mbere mu nyuma ararekugwa ariko nta rwego rwa leta na rumwe rwigeze rumenyesha ruti yafunguwe kubera iki none naho yari yagirizwe ibyaha biremereye n'izihembo zatumye ariko hajyana kubanza kuraba mu mategeko agenga igihugu nibijanye n'ibitabo mpanavyaha n'ingene bigenda mu guhana ivyaha burya ku bwangingo nta bantu baba bakwiye kuba imfungwa ku bwangingo muga kubera iki umuntu bamufunga bamushyira mu ibohero kugira ntabandanye akora ico caha kuko abandanije agikora ni nk'uko nta butegetsi bukingira bene gihugu baburiho rero iyo abantu bari bapfunzwe burya harakurikiranwa inyifato yiwe ingene yigenza hari yapfungiwe baguma mukurikirana ntibigira muheba hariho igihe rero ashika ku gihe atakira umuntu ashobora konona wa mutekano wa bene gihugu adasubira gukora ca gicumuro nibajya rero uhoza wumva bavuga ngo turabahaye ntuzeye navuga nti kuva mu nyororo vy'agateganyo kuko baba babona yuko ataco aza konona hariho n'uwundi usanga nk'amagara mukitse ku buryo atakigira inkomezi na zimwe zo gukora ikibi niba bandi wumva bavuga bati none nk'aba nk'umuntu agwaye mu mutwe waguma mu ibohero ariko arahanwa kandi nivyo rero hano umuntu agwaye mu mutwe ni ukuvuga rero ico kuba kiriho mu bijanye n'amategeko agenga ibihano biriho nico gituma umushikiriza amanza akizigenza arashobora kuraba ko niwajejwe kuguma akurikirana abafungwa akabona ati uyu unaho yokwitahira tuzoguma tumukurikirana ntacagiye konona kandi warabonye ko nawe nyene rega ni nkuko nubundi atafise umwidegemvyo kuko baramubujije ko adashobora kuja ku kibuga c'indege ntashobora kuja hanze umva yuko atamwidegemvyo abafise bijya rero n'ibintu bisanzwe babonye yuko atakibi abandanya aza gukora biba ari bisanzwe ariko rero hariho igihe nk'ubu kibazo uti none ko hariho abandi tubona umenga nta kibi boja gukora ubona umenga nta kibi boja gukora muga ntavyo ziko bagikora no kuvuga uraba ingene yiface ingene ameze ni benshi bamaze kwandika basaba ati je ndavye naritoye amakosa nakoze ndumva yuko umuntu osubira akabivuga gutyo mugamuca mumuraba inyifato yiwe musanze ari myiza gataha hari n'abandi bandika ukabona uti aba aya bahava basubira gukora iki nico gituma rero ntuvuge ngo nta numwe arabivuga ngende usome icanditse yarabivuze buke ni kuvuga bamuhaye
ntuze bamurekuye vy'agateganyo baca baramubwira n'ivyo adashobora kugira nuvuga nko babikoze aca asubirayo ubigena kwidegembya afise mu rubanza rwiwe mu byo yari yaciriwe harimwo ibijanye no kufatwa kw'amatungo yiwe mazu 153 ivyo yari yaciriwe ko baca bamwaka aca bisubizwa. Oya ibihano bijanye n'indishi canke ibintu bafashe ku muntu yacumuye bijya vyama n'igihano burya n'icaha nticafuswe. Iyo rero agumye yigenza neza aguma ari muri uwo mwidegenzo arimwo gushika akoze ikibi n'ubundi asubiriye canke nkubagiye nko ku kibuga c'indege bakamubaca bavuga bati wewe warenze ku vyo twakubwiye subirayo harya n'ubundi ni nkuko n'ivy'agateganyo ahubwo mbere ndiwe noca nigenza neza cane kugira ngo ntibize natume bashobora kunyiyumvira nabi. Wavuze uti ntawe ushobora gufunga umuntu agwaye mu mutwe ariko haravuzwe nk'uwitwa Christian Butoyi bavuze ko afise ikibazo c'amagara mu mutwe yagirijwe kwica ababikira bo mu Kamenge ubu aracari mu gasho n'ubu ntaridege kugira umuntu bavuge ivyerekeye amagara yiwe ingene ameze n'umuganga bivuga ntibivugwa n'abantu. Ingorane zikunda kuba abanyepolitiki bakunda n'ingwara bakayigira politiki. Uyu muganga niwe avuga ati uyu muntu agwaye mu mutwe so abantu babivuga abandi yarapima abumva ko babifisemo inyungu nibo baja kuvuga bati aragwaye hanyuma abaganga ni kujyana kubwira umushikiriza amanza kizigenza niwe aca avuga ati ko muvuga ko agwaye reka tubwire abaganga baje kuturabira asanze agwaye ntihamenya ingingo zofatwa. Ku wa 18 Ruheshi 2020 urafashe intahe yo kurongora kino gihugu nizihe ntambamye zibiri wowe warabonye ugitangura amabanga y'umukuru w'igihugu uno munsi uvuga uti izi ndabona ko nazikuye mu nzira. Intambamye kugira zibone ibintu uvuga uti biba vyihuta bikwiye kuva mu nzira uvyumvira mu civugo natanguje navuze nti umunwa wose uronke cyo ufungura bica vyumvikana ko hari inzara umufuko uronke amahera uca uva ku mufuko warukenye hama mvuga nti turi kumwe twese birashoboka vyerekana ko twari dutatanye abantu badashira hamwe ngo bakorere hamwe turi kumwe twese birashoboka kwa hari imyidogo myinshi nabwira hari imyidogo iteye ubwoba ndavye nko mugwaruka ahantu hose naca bose bavuga ubushomeri gushika nimvira none ubushomeri tuzovamwo gute umuturi he ntereka amagara gwaruka nyene sincabwenge twicarane turabigere tuva muri ubwo bushomeri rega bigera habura n'ubwatazo ubwenge kandi umukuru w'igihugu sibazo ubwenge kurusha abandi ndahamagara nkaho ndabona uno munsi ndavye ingene umutima w'ugwaruka umeze n'ingene wari umeze ico gihe nkabo ndabona nti avyotuma ndavye inzara yari ihari uno munsi nkaraba ingene abene gihugu banyirirwa ko bavuga bati wewe watubwiye turime duha isoko rero niho naciye mbonera yuko mu Burundi atarabagwiza tunga dufise ko tuba dubafise baragura ivyo vyo kurya bakabishora ubu umuntu wose urafise icurya umufuko wose uri n'amahera bonyiruka ko ndabaha isoko bavuga ngo bidukure ko turashoje derekara yuko tuba dufise aho tugeze kandi niyo uriko uratembera hari ya ruguru urabona ko jewe hari ico ngoma ndabakwashe nkayo mbona ubonye utabona kwashi nuko abantu baba bari urumva nkayico caregamye ndavuga nti tugire rero ubu leta nkozi leta mvyeyi kubera iki nari nabonye yuko indongozi zitarategera ko ziserukira leta kuko abantu hari umuntu yita leta ni twese abene igihugu twese umukuru w'igihugu uwari we wese umujournaliste bose nibo bagize leta none kubera iki indongozi barongoye abandi batabona ko baserukira abo bandi kugira ngo babone ko leta ari umuvyeyi nabo bace baba abavyeyi mu kibanza ndavye ico gihe muribuka ko ariho naciye nugurura telefone kugira abantu bafise ibibazo baze barabimbarira
hari ibibazo vyinshi narakira nk'ibibazo birenga nk'amajana 5 ku munsi. Intara imwe yonyene wasanga ku munsi hashikirizwa ibibazo bitari munsi y'abantu nka 50. Mugo no munsi hari n'intara shobora kumarindwi ntabonye ubunyandikiye abwira ingorane. Ndavuga nkaho hari akantu kabayeho kuvyerekeye leta vyeyi abarongozi barakurikirana ibibazo vy'abene gihugu ku buryo bitagenda gushikira umukuru w'igihugu. Nkako numva nkako kajayo. Hanyuma leta nkozi ni igihugu abantu bose bakora. Sinzi ko ibuka Marigara yarahari. Abantu bose bari biyicariye wasaka ku Marigara. Mugo no munsi yo ndiko ndagenda mwibarabara. Abantu mbona bicaye ku Marigara si benshi nkawe nabona kiriyagiye. Ni naco gituma mbere ubona n'umwimbu uri kuragenda. Iki vyerekana bugeje kugira mbone ibintu. Je simvuga ngo wambwiye amajambo ndaba n'amaso yanje. Ndatereza akajisho nkibuka nyakatsi zari zihari mu mihana hari ya ruguru. Uno munsi ntereza akajisho nkabona amabata sayangana hari ya mu bitoki. Ugiye hari intara zari inyuma cyane hari ya Zaruyigi hari hano wasanga ari nyakatsi ukabona ko abantu bari inyuma. None ubu nagiye mbona ari amabati. Ugiye hari ya za Cendajuru ukasanga n'amabati. Hanyuma ubu rero bakubwira bati duha amatara. Hari ibintu uzabona uti ntambwe yaraje. Nk'ubu ugiye Zaruyigi usanga amatara yaka. Ndumva yuko hari akantu kariko karaza avuga nti twoguma kuri uyu murindi wo gukora ejo bizari ibindi byiza cyane. Kuvugishika ku butegetsi warerekanye kubise nivyo umwitwarariko kugwaruka urashiraho umugambi paeje nibindi ariko biramureka ko abatari bake uno munsi mu gwaruka bafise indoto yo kwigira hanze. Wibaza ko ari kubera iki? Burya gupagasa n'umugenzo. Burya n'abazungu barapagasa. Je naravye abantu bakora muri aya bavangwa amashira hamwe y'abagira neza. Urazoraba uzobonamwo ugwaruka kw'abazungu. None ko kibadakora iwabo bagaca baza gukora i Burundi. Umuntu kenshi bavuga ngo aho kuyibondo uhita iwanyu. Kandi abantu bafise impano nyinshi. Urashobora gusanga nk'ubu nkaha twasanze kugira ngo dushobore gutangura novuga nti kogorora nuko twobanza kurondera ivyo turya tukajukira uburimwe n'ubworozi. Hariho udafise iyo mpano avuga ati je hajya si iwanje. Ati ni hagera ko mwimbo butare nzoza. Cyane mwahagera ko hagira iki nzoza. Rero jewe ntibintera ubwo iyo mbonye abantu bagiye hanze kuva kera narindi Bugande baraja ibugande kurobera abantu buhora bumva ngo Imanamba. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Ahubwo no kuraba ikibabaje n'abantu bari gukorera abarundi bagaca banka kubakorera. Muzobona abo Uburundi bwigishije bakabaganga baheje kuba abaganga ibihugu bikenya abaganga bigacabeza kubatwiba bagaca bigira ngo babaha amahera menshi. Muga yibagiye amahera yatangiwe kuva agitangura amashuri mato mato. None ajya yarayishuye ko avuze ngo agiye gwaho bamuha menshi. Novuga yuko ni nk'umusuma hake. Abashaka umufuko ronka amafaranga. No kuvuga ntazi cyari cy'igihugu. Kubera iki? Reka nkubwire nk'ubu je ndaguhaye umutahe wo kurima. Nkaguha amahera yose ukarima n'isuka akaba ari jewe nayiguze nkayiguha ugushikaho urima umurima weze. Twumvikanye ko uwo murima weze rero uzoca nije nzowugura kandi uzosubiza ya mahera nashiramwe. Mugaca uvuga ngo je ndaguhaye make. Urumva uri kuranyishura ya mahera ngo je ndaguhaye make ugaca uhitamo kugurisha ku wundi mudandaza. Ntugurishe wanje ngo we waguhameshe uko ntahera yashizemwo. None aho ntubura umusuma wewe ntiwumva kunyivye kuko ntiwigeze wiyumvira ko umutahe wose wakoresheje kugira urya wundi aze kugura wawe ari wiwanje. Bajya rero bagenda n'umutima wo kudakunda igihugu. Ico ni cambere kudashaka gusubiriza mu nkoko uwari yaguhaye. Urumva rero nta kintu kibabaje nko kwimwa guhaye. Ni birababaje cyane nk'abaganga baca baca kwivurira abafarasa birababaje. Ukazubona yaciye agenda hariya ubundi agiye hariya bakibagira amahera aba barundi babatangiye. Abo rero nibo
bitanezera na gatoyi mugabo nabo nyene iyo baba nk'ubu bakavuga bati jewe urabona nari nigiye ivyo bwarimo none urabona sindaronka ikibanza cyo kwigisha none rero ngira ngende gupagasa nzosuma nzana aho bari mwiza cyane kuko avuga ati akazi ni nk'akandi igikuru n'ubuzima ndagiye nzosuma hanyuma nzane mu gihugu bajya muri diaspora mbona bari kubarubaka ndaryoherwa rwose kugira ngo je navuga ngo mutegereza kuza igikuru no kumva ko afise iwabo ataha akaza mu buruhuko akongera agasubirayo hanyuma rero abahinga dufise bari hanze bakumva ko nabo bakwiye kuza gukorera igihugu kugira ngo gitere imbere nka kibirya bihugu barimo rero Jesse ndavyita yuko abagenda ngo nukubera ubukene nukubera iki none hari amahirwe hari ngaha mu Burundi itotuma batagenda amahirwe ngira ngo ntibirya navuze nti ingabirano ntizisa jewe nobonererwa turavugana n'abantu banyandikira ama message cenda babwira nti twumvikane aha wovuga ngo mu Burundi warabuze ico ukora hariho ingwara cane abize bafise buryo zurabe n'imyidogere mu bize ntiri mu batize uwo mengo ufitaniye ikibazo n'abantu bi none muramenye ikibazo ingora naho ziri twebwe twarize mugatwiga mu karangamutima k'umukorone ntitwize mu karangamutima k'umurundi twize muribuka turi mu mashuri mato sinzi mwe mwarutse ubuko mu kiruririmbo urwo ruririmbo hariho akaririmbo tuvuga ngo abo bose mubona bari bameze nka twe none barahindutse bameze nk'abazungu baraguze imiduga be n'amapikipiki koko bashishikaye bashize ku mwete urumva twari tuzi ko wize uca utera imbere tubifata uko nta gukora ntibavuze ngo we bavuga ngo wige gusa uzoca utera imbere ntibavuga ngo wige uronke ubuhinga uzoca ukora ukoze uzogira umwimbu ushore hanyuma uca utunga ivyo ntibabitwige ako karirimbo karako gukebura cyane abanyeshuri bacerwa ko bavuga ngo umunyeshuri ucerezwa n'ubusa yego urumva bavuga bati iga uzoca utera imbere muga ntibakubwira iga uronke ubuhinga buzogufasha gukora utera imbere rero duca twiga tuzi yuko wize uteza guca utera imbere baca baguha akazi ico rero turiga ubwa mbere mumenye ko hari bake bize waheza bakurindiriye mugabo twagiye turaba benshi muri Burundi gushikaho muri buhako kera umuntu yariga wa gatandatu imyaka nka 8 nuko no munsi ntibishoboka gushika rero ahabize baba benshi babaye benshi igihugu ega burya ibikorwa vy'igihugu ni ibikorwa biharuye ibikorwa vy'abene igihugu nivyari vyinshi cyane rero kuvuga ngo amahigwe bose baba bavuga ngo mpa nkajya bidoga burya nta muntu yidoga adafise uwata kumwikomo abize rero gituma bidoga barize bakamenya ko bazoca ubaha akazi none rero ko batarosa akazi baca bidoga ati je sinigiye ivyo nico bituma uzokumva n'abavyeyi bito uza wumva babwiye abana ngo iyo leta ikumariye iki ngo ko wize ntiguha akazi rero abantu ico bakwama bamenya nuko twiga kugira turonke ubuhinga ubwo buhinga tubukoresha kuvuga rero ngo nta mahirwe ari mu Burundi je no guha karorero jewe ndi umuntu kuva ndi umwana nashaka kubaho nibesheje nihaye kuva ndi umwana muto ko je no kubwira ko jewe nateye ibiti vy'akawa 120 niga mu mwaka wa 5 wanje no buciye muheruka vuga uti nyereka igipimo c'akawa kwa vari barakohereka ubu ntigisa neza kubera umukuru w'igihugu ubu umwanya nawo ni muke mfise wo gukora ivyo wanje ni umwanya muto cyane jewe niga mu mashuri mato naravyuka saa 9 y'ijoro gukuba ibikamba kugira nsibe ibiziriko nzoshora ndondera iki amahera rumva nka jewe nakuze uko nshaka kwiha nigurire impuzu gwanje nkumva ko nayiguriye nkakura sinumva ingene jewe nobaho ndinze gutega amaboko
wewe ayo mahera umpa aho kazi umpa jewe sinokiha. Nico gituma jewe maze gushika mu buzima bw'igihugu ivy'ingwano vyaheze, jewe naho nakora muri leta naca nirondera ivy'iwanje kuko ndabona ko amahera je nahembwa, ndavuga naje nzopfa ndi umworo ko nzi Imana itandemye ngo je nze bumworo, nkaraba amahera mpembwa nkavuga ntasi nzopfa ntunze, kandi jewe mbona yuko Imana yandemye ntunge. Caratangura nkaza ndikorera utwiwanje, ndorora inkoko, hanyuma gushikaho nza ndarondeza kuko Imana burya irafise ahantu yaguhaye ingorane zihari, ubona ngo urya atungiye hajya nawe ugacurijamwo ngo uzotunga. We ninde yakubwiye ko ingabirano yawe ihagaze hajya? Urazoba abadandaza babiri, umwe aravuga ngo nakaciye atuka ko abaye umudandaza nawe mbe umudandaza, ukabona ntatunze. Abantu rero ntibazi kurondera ingabirano y'abahiri. Nkaje no kubwira yuko nararondeye ingabirano yanje nagiye kuyisanga ihagaze ku giterwa c'ikizino. Urumva n'uburimyi ikizino nta numwe yaciyumvira. Uzubaze kuva je naraja mu maresitora ngahi Bujumbura nkabo nkumva ngo ikizino kivuye ipari, ikizino c'ipari, cenda baza nta kizino cova i Burundi. Nanje njamugani nanje aya mahera aja mu Bufaransa shaka ko azozi wanje, caragenda ntangora akora ibizino. No munsi ni ikintu mbona gishobora kuntunga mu buzima, coroshe gukora, kandi ubu kiratunze imiryango myinshi. Hariho amakoperative yo gwaruka dukorana, bose baramaze kubona yuko harimo ikintu nkaho narabibonye. Mvuze urukwavu, je natuze inkwavu niga mu mashuri mato, inkwavu n'inkoko. Erega ivyo byose hajya mu bisanzwe ukiri muto ubu uri kurirondera, urondera ikintu kimeze ubucaye kiriya. Je nagiye mu windwi siga inkoko n'inkwavu muhira, no kuvuga nkobo ndavuga none burya umuntu yoroye udukwavu ni gute? Gaca ndaba kuko ndavyibuka nkaza mbona urukwavu ruvyara n'ingoga n'amahera, ruvyaye n'amahera bavutse. Ndaraba inkoko, jewe urukwavu ni nagakoko nka ruguru jewe ugiye muhiri wanje, inkwavu ziri mu gucyanye zitembere rukunyene, urukwavu ravyarira mu gahinga rukarodoka rukiberaho. Nk'ivyo ntagoye kuvyereka abantu babigiyemwo, barafise amahera. None birinde ivyo kwicara ngo urindire ko leta izoguha akazi iguhemba amahera, iguhemvye ibihumbi 300 ugaca upanga inzu y'ibihumbi 250, aho uva ko wahembwe. Neka Perezida twese tuba borotse. Wumva rero ingorane. Wewe uvuga ngo ko watungiye ku nkwavu naje nje mu nkwavu. Ninde yakubwiye yuko wewe ingabirano yawe iri mu nkwavu? Ni iki kubwira yuko ingabirano yawe idahagaze mu kwegeranya amase uzoha abarimyi? Muri abo barondera Perezida hariho n'ugwaruka rw'u Burundi rutamerewe neza mu bihugu byo mu karere nka Zambia, Uganda, Tanzania n'ahandi. Habuze iki ngo u Burundi bugiriranira amasezerano n'ivyo bihugu nkuko vyabaye mu bihugu by'Abarabu? Mbe vyankena no mu bihugu by'Abarabu mpora numva ingorane, havuga none vayo witahira iwanyu. Nuvuga si kibazo kijanye n'imigenderanire. Igihe naheruka urazi ko twanabivuganye n'umukuru w'igihugu akavuga ati ahubwo turabingere tugira n'amategeko, mugabo none ntibari bumvise ibyo tuvuze abakuru b'ibihugu, baca bumva ko bakwiye kubikurikiza. Mugabo hariho ikintu cishari n'inzigo mu bantu, aravuga ngo umunyamahanga arantungiye ko ati subira iwanyu, inzigo ikaza ngamubara buri kuravuga ngo hari amasezerano, naho nyene namambona ngo ndafise ingorane bagira banyice. Ikintu je ndababwira nti haje ucumenya yuko wararondeye urondera nabi, warondeye hatariho. Kuwa 24 ndamukiza mwaka wa 2025 mu kiyago wagiraniye n'ugwaruka rushigikirwa n'umugambi PAEJ, wagize uti jewe iyo batari kunzana muri ibi bintu vya politike byo kuba umukuru w'igihugu je mba ngeze kure kweri. Ni bande bakuzanye muri ivyo bintu vya politike atani byo wishaki? Nice nizanye. Jese je nizanye. Niko utavyiviriye muvuga ati burya rero igihugu taciyumvamwo ni ngorane. Gukunda igihugu ni ikintu cyambere gikomeye. Abarundi barashobora gufata bakavuga bati twege turavye urya yo tugirira akamaro, wase we ubura umuhemo, wase kubafasha bashaka kubafasha. Rero jewe sinigeze niyumvira ivyo vyo kuba umukuru w'igihugu. Uzubaze abagenzi bose twakuva mu 2005 twari kumwe, jewe maze kubona
yuko hari amahoro, umuntu afise umwidegemvyo kwikorera ivyo akora, hageze ukurenganya ukamwitwarira mu bucamanza bakagucira urubanza. Je navuga nti sinshaka kwiza imyaka 55 nkorera leta, Tireka nikorera ivy'iwanje. umunsi umwe nafashe ingingo ngira ndabivemo, mugisoda ngira mve, niko sinshaka kwemera guhembwa aya mahera. Je mbonaho noronka amahera menshi no kwihemba. Hanyuma ndaraba nkavuga none nk'ubu ko mvuze ngo mpebe urwego rw'umutekano ngiye kurondera itunga, none iryo tunga ndondera nta bandi barirondera, none n'uwundi yoca avayo n'uwundi akavayo twese tugiye kurondera amatungo, ninda zosigara acunze umutekano w'igihugu ko bitegerezwa. Ncane kubita agashije nyene ntawampanuye, cavuga ntoya ndagumayo. Nico gituma navuga nti ndagumayo mugangoma nkorera igihugu. Igihe nari nshitse muri iyo myaka ya 55 naho mvuga nti jewe rero ndabona ndi mu kwigira ngira nigiye. Je naranezerewe igihe bashira mu mabanga yo kuba umuyobozi mukuru wa Sobuje, hajya nari nzi ko zovayo ca nigira buhira. Hanyuma ndabona baragarukanye basheho no cabinet civil. Hanyuma umunsi uri izina umukuru w'igihugu arampamagara ngo hewe, ngo twebwe ko turiko turumviriza bene gihugu ivyo bavuga ngene bakuzi, waciye heshe abarundi barakuzi mu ntara zose, waciye mu mabanga menshi ngaha mu gihugu, bose bariko bararaba babona yuko wewe woza kudufasha. Ati kubera umugambwe uri ku butegetsi usabwa vyinshi bisabwa ubwenge, kuko niwo uri isoko ry'amapolitike akora mu gihugu. Ati none wewe kufise iyo mpano twikubonamwo yuko ushobora gufasha abarundi, none handi woza. Ndavuga none ko ari gukorera igihugu, umaze kumbwira ko ari igihugu, none notunga hoho igihugu kitariho nzoja hehe? Icambere nuko igihugu giteza kwa kiriho. Icambere ntushobora no kuvuga ngo wabene igihugu ngo je ntunge arabakene, ntushobora gutungira mu boro bikunde, baca bakwiba cyangwa bakakoroga cyangwa bakukubita. No kuba ko wagiye mu bintu udashaka. Kuvuga jewe ico nashaka, jewe nashaka yuko noshobora kugenda kwereka abarundi ko ushobora kubaho udahembwe na leta, ahubwo akaba ari wewe ubungabunga leta, kuko ucuzana amakori n'amatagisi, urafasha mu bikorwa rusangi, mu kubaka amashuri, mu kubaka iki. Cyavuga nti nshaka kwereka abarundi, mugabo abarundi nabo bambonyemwo ko ushobora kubafasha ntagiye gukora bimwe gwaje canemera. Hanyuma ndi umunyamabanga mukuru naho numva inama nkuru y'inararibonye bati burya rero twabonye ko umukandida twojana mu ikoraniro kaminuza ari wewe. Nanje jewe nzi yuko uwase gukorera igihugu buhemutse, ivyo biri mu mutwe wanje, nkubwira yuko igihugu gipfa nopfa, je biri mu mutwe wanse ubuhemu. Sinshobora kuvuga rero, bambwiye bati we niwe twabonye, none mubona nzobishobora? We turazi kuzobishobora. Mu ndwi iheze wari wagendeye igihugu ca Ethiopia, igihugu gifise ishirahamwe ry'indege ziri hagati y'140 n'160. Mu Burundi ishirahamwe Burundi Airlines nigeze he kunagurwa? Ndakunda abantu biha igicapo bashaka gushikako kandi bakaguma arico bariko. Ethiopia cyo nakunze bamaze kwiha igicapo, bose wo muhura ntegereza gushika hajya. Acaha araza hari ko araja karakajayo. Ica Burundi Airlines nta kintu na kimwe nabonye Ethiopia ifise tudafise. Uravye amabarabara ibisagara ko barubaka, ndabaza none mwebwe amahera mu yakurahe wahanyene. None ko ataco mufise tudafise, ni giki nimubwira kantu muba mufise? Arambwira ati mbere twebwe ati twe twahereye ku butare, atatari nabwishi bworoshe, ati nzaha ati uturinjiza amahera arengeye bijya vyabije. Ubu aravuga ati tukiri barabara bivuye mu bikorwa vyabo. Twebwe uvuze ngo twimbiza habo mwayimbashira mu mfukiwe, ubundi mu mfukiwe, none tuzozishora ryari? Amahera y'ubutare twari kuca indege niyazoja kunagura Burundi Airlines none mwe mufise iki mutagiye gukora? Erega ndakubwire niba bushaka gutunga, Imana yarabiremye byose biraha. Mugiki kunaniye no umutwe kuwukoresha n'aya maboko kuyakoresha. Ntushaka indege, ibikora indege byose biri ngaha. Ubwo butare urabushora, urimye irivu rivamwe ibintu vyinshi, nta kintu na kimwe tudafise cyoshobora gutuma dutera imbere.
twitega ishirahamwe Burundi Airlines rikora ryunguruza abantu mu ndege ryari? Ahubwo niyo shusho dushaka mugabo ntivyikora. Erega ingorane nuko bwabo ryari abarundi bazova hasi ryari bakorera igihugu, ariko barafise uwo basize imbere none wabikora. Usanga urindire rero wewe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko bega hari hirobire y'igitoro ngo neva ngo turashonje ngwivyo kurya vyazimvye, aho kuja kurima ngo bibareke ari byinshi ngo neva duhe ivyo kurya vyazimvye. Dufise uwo mutima rero ndakubwira iterambere nimushaka muhe akagaruka mu mbono kazoza. Irya Burundi Airlines itegerezwa kuba iteye imbere, dutegereza kuba dufise ikibuga c'indege ibugendana, kuko Gitega n'umugwa mukuru wa politike abantu benshi bazoshikiraho. Tukiri muri ico gisata nyene c'indege, ya ndege rero umukuru w'igihugu iracari muri gare? Nihere igenda Madrid yisanga. None habuze kibasi ngo bapfume bayidandaza ku biro hanyuma abarundi barabe ukuntu babigenza begeranya amafaranga? Ico cimvira uvuze nari nacimviriye. Zavuga nti abarundi ndabazi barakara bavava ngo nabaririnde. Abarundi barakara, abarundi bariko barakwagiriza, ntugire ngo baroroha. Nandega abarundi ntibambwire bati twikoreshe iki, kuko urumva itegereza kuva Madrid igende mu Bwongereza, kugira iveho itegereza kuba ifise amadokima. Warafise amadokima twaramubuze n'ubaguma yerera. Hanyuma ikindi naco abakurikiranye iyo dosiye iyo ndege si twebwe, ntuzoja kubaza urya wawe muri ACB wari chef de cabinet nawe umubajije ngo jewe ngo urumva ngo ababikurikiranye ngo ni banaka, ukabona uwo naka yari umukonsire, uwo naka akakubwira ngo urumva ngo indege ngo twaciye tubona yuko yoza iyo nyene ariyo iziritunganya ntuzeye entretien yayo ikaba ari amahera iciye, ati nico gituma twayijanye tugomba abayicisha amahera, bati twaciye tuyiha bayicisha amahera. Abo nabo bavuga ngo twayigurukishije rimwe duca rusanga ifise defo, niho twaciye tuva tutabanze bayikore. Tubwiye abayikora ni mu Bwongereza, mugabo ndabo bari Madrid. Ringaho ubu rero turaciga mbega bizogenda gute kugira ngo ije gukogwa. Ariko Perezida inyisha umwanya impaye mu 2022 inyuma y'imyaka 5 iracyaye. Baza kurungika intumwa, urazi abo baza kurungika i Madrid ingene hangara. Erega umunsi umwe najewe navuze ntubwo ntibabeshe iyo ndege irabaho. Erega yigeze kubivuga uko nyene noya ni chef de cabinet niwe ntumye nimuhitanane nawo muri ACB mu kibuga c'indege mugende jewe ndavyemera ari uko bungeretse buti twikoreyeko bacagenda emwe barakamera hazana tu video vyose ni drapo y'Uburundi neza. Erega mwe nuko harigiye bwibivira yuko uburongozi bw'igihugu ari Imana ivuze iti iki kiraba gice kiba. Imana kuko nivuga iti iki kibeho gice kibaho, muga mwana w'umuntu avuga ati have nkore ndayiko no cyakuriki. Mugabo umuntu ntaganya ububasha n'igihugu ushitse ku mahera. Erega hariho amahera ategerezwa, washaka no turariha parking, hariho amahera ategerezwa kugira ngo ivyo byose bishikeko. Iyo rero utarabishikako ingezi kibubwo bireya igikoro kizatazombwira ngo nabaririnde. Uno munsi Burundi nibwo burongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ariko hari ibihugu bitakiriye neza ivyo kurungika umukandida Macky Sall ngo arongore umuryango wa ONU. Ikibazo cabereye he? Mu bisanzwe umuntu wese ashaka kwitoza aritoza, n'uburenganzira umuntu ari wese ashaka kwitoza. Kutamutora no kumutora, kutamutora ntubumenje, kumutora ntubumenje. Rero umuntu agomba kwitoza ararondera abamushigikira. Macky Sall rero yararondeye abamushigikira, ntiwamushigikwa na bose gushika tumaze kubona ibihugu 41 bimushigikiye. Urumva yuko ibice 80% biramushigikiye, muga nta muntu atogwa na bose, nta ukundwa na bose yuko atawangwa na bose. Rero
biryasa nta juru ryakorotse, arafise uburenganzira bwo gusaba abamushigikira kugira aje kwitoza biwabo, nka kurya nawe worondera murambona abandika utuntu ngo ni mu ntore ngo nzeje mu mahiganwa, ni kurya nawe yabigejeje. Hanyuma hari abamushigikira, mugaragira ndakubwira bajya bose baba bamushigikira batamushigikira, nta numwe afise uburenganzira bwo kuzomutora. Ndagira ndakubwira nta numwe afise uburenganzira bwo kumutora. Mugabo hariho gushigikira kira abantu babone ko umuntu ashigikiwe, yarashigikiwe bice 80% n'ivyinshi. Ngena vyagenze nuko ubwa mbere hoho vyaratevye, burya yari yabisavye mu 2025. Hanyuma rero ibintu bita procedure yarabanje arandikira igihugu ciwe, kirateba kwishura, acagenda abisaba uwatwara Union Africaine kugira ngo burya nta wigira hateza kuboneka n'imiburiburi ugushira imbere. Hanyuma mu nama ya bose rero twagize ico kibazo vyarabaciyemo ntibakizana, batakizanye twariko turacererwa, kandi ntaco bitwaye bamutora batamutora, igikuru nukuja mwihiganwa. Ntawe umuntu yova ngo ubwigenge bwiwe bwarononekaye, nta numwe. Uravuga uti none ko atawundi tubona yashaka, reka tujane uwo yaje, nitwotaha imvumuru uko nyene twipime. Hama tugaca dupima rero, hajya kubera vyihuta tuca tuba turabikora, kuko numva yuko gutanga umukandida ni kimwe, gutorwa n'ikindi. Hanyuma tugaca turondera rero ico bita aboshigikira. Aboshigikira rero kugira ivuge ko ari Afrika yose mushigikiye, hateza ko ibice 2 vya 3. Bita ibice 2 vya 3 si Afrika yose, haba ibihugu vya mushigikira. Urumva ko nk'ubu dushitse mugabo kiya gihe muri urazi bijya bimara iminsi 2 gusa. Hanyuma hariho ibindi mu nyuma vyavuze yuko bimushikiye, warumvise nk'Ubuganda bwaravuze, umenga n'u Rwanda rwaravuze, bitari vyavuze. Umva mugabo ndakubwiye ibijyanye n'ico bita nka soutien moral mu gutora ni Conseil de Sécurité. Hari kandi nk'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto aherutse gutangaza ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika taragera ku burongozi bubereye kugira umugabane utera imbere. Uwo mwihwezo wakira gute, na cane ko bivuzwe mu gihe Burundi aribwo bushikiriwe kurongora uwo muryango? Twese abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika, twese twarabonye amahinyu ari mu ngene ishira hamwe rirongowe. Tumaze kubibona twese kumwe, duca dushiraho ubijejwe gukurikirana ingene twohinyanyura kugira uburongozi bumere neza bwishira hamwe ry'umwe bwa Afrika. Uwatangwe ni President Kagame mu Rwanda, hanyuma nawe ahavashikiriza President Ruto. Burya rero niwe ariko arabikora ubu kugira ngo turabe ingene twohinyanyura bigende neza. Iyo rero biba vyari bimeze neza ntitwari kugira tubishige umuntu niba bijeje nico gituma ari bafise uburenganzira bwo kubivuga, kuko burya guma baza bakuru b'ibihugu yumviriza amahinyu n'ayahe twohindura. Muga twese twarabonye ko rutegerezwa kugira ico twita reforme, guhinyanyura ingene ubumwe bwa Afrika bwotwagwa tutere tuje imbere. Nukuvuga rero si ivyiwe gusa, n'ivyi wanje n'ivy'abandi, twese turavyumvikana ko ni igikorwa ariko arakora. Nk'ubu azoduha icegeranyo mu nama izokurikira, tubwire ahagejeje, tugire ico natwe dukosora gushikaho tuzoshikaho ibintu bitumbera neza. Mu muryango w'ibihugu vya Afrika harimwo u Rwanda, none nk'ubu ejo canke hirya y'ejo urashobora gusimbira Kigali? Nk'ubu habaye ikintu gishobora gutuma bavuga bati ubuserukira Afrika ni wazogenda, ntangora. Nikura ko harimo ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi si ikibazo c'imigenderanire ya Afrika, ni ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. None u Rwanda ntiduhurira mu manama y'ibihugu byo mu karere vya Afrika cyangwa ku isi? None ntiduhura twese? Reka mubwire nk'ubu tuvuze tuti tugira dushigikire umukandida,
none u Rwanda rushigikira natwe gashigikira twese rugashigikira nuvuga hari ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu kandi hari yindi ngendo ijya bavuga ngo mu nyankire ijya n'ingendo mbi u Rwanda rurakundana n'ibihugu bikundana n'u Burundi u Burundi burakundana n'ibihugu bikundana n'u Rwanda kandi n'u Rwanda ntitwankana abanyarwanda n'abarundi ntibangana hariho abantu baba bafise politike idahuza na politike y'ikindi gihugu nk'ubu bahora bavuga ngo urubibe ngo rw'Uburundi n'u Rwanda birurugaye abanyarwanda je ndabona birirwa ngaha none baca mu ndege none mu ndege no urubibe canke bagaca muri Tanzania murumva urwo rugendo kubera iki barinda kuzigura kandi boca hafi nibo baba bavyigiriye mu ndege urabona umuntu yoruka indege umubona uramuharura neza n'amano kayaharura ukabona ko adashobora gukora n'ikibi mugabo wuguruye hajya ku rubebe rw'u Rwanda kuva mu Cibitoki gushika hari Muyinga umenya yinjirira amaja ko hose huguruye nico gituma hajya ucuhugara ugacuvuga uti ingo uce aho tuvyumvikana ko urumva u Rwanda ntituvyumvikana ko ivyerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi n'ubu u Rwanda rurabugururira bo bakaza gutera u Burundi muga nta Burundi burigira bwugururira umuntu aja gutera u Rwanda ariko inzego zo kwivuna abansi zirahari zo gucunga imbibe hama uruja n'uruza rukabandanya sawa abarundi miliyoni 12 tubatondeshe kuva hariya kuruha turabe ko boshika imuyinga hakabora irembo risigara ingere ducunga uzobimenya umunsi baje mugabo mutwo kugurura wosanga bari kwagutera ngahanyana mugabo twe turiko turicungira kugere twicungira umunsi bazoza uzobimenya tukivuga ibijanye n'umutekano turi ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho mu minsi iheze twumvise ibiturika bavuga ko ari sanganya ryaturutse mu bubiko bw'ibigwanisho bya gisirikare Perezida mwasanze vyagenze gute kugira ububiko bwa gisirikare bugira isanganya bavuga ko ryavuye ku muyaga nkuba ingorane abantu bakunda kugira iminsi yose iyo habaye ikintu hariho ico bita ama hypothèse kwiyumvira mbe kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva kuki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki hariho abantu rero kenshi babonye ikibi iminsi yose uco usaba bavuga ngo ni ibi mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana nagara kugira hajya ko atamuyaga nkuba ubayo je naratwaye kiya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi n'ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi ikintu ca mbere kizira ahari mwene bijya nta muyaga nkubuja mugabo isanganya ryo gusha so Burundi gusa muramaze kumva n'ibihugu nta gihugu nakire kitagira yosanganya ahubwo bitaragushikira burashimira Imana utimana nirahaswe bwijuru ko bitarashikira ega vyitwa isanganya ntiritegurwa rirashika rero hajya twebwe tumaze kubona hajya twaciye tuba nta muyaga nk'uburiyo ntaho vyari kuva mugabo amasanganya yo gusha araba kwishi ngo akararo gatoya urazi yuko umucanwa ushobora kuva mu giti utacanye umucanwa ku giti gutya bagira iki si frotema ugize gutya frota umuhini ku wundi muhini wisuka umucanwa ntuza ikibaho cumye none bijya subigwarisha vyo kandi bifise ibintu bisha n'ingoga nuvuga ubushuhe ahantu hashushe cyane birashoboka ukazibona nka kimwe kiraturitse kubera ubwo bushuhe gituritse gacaye turitse ibindi byo birashoboka hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca rutangura amatohoza neza yimbitse amatohoza uyatanguye umunsi ntobo yahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari twebwe tubaza buke buke umwese akavuga ivyo yabonye undi vyazi tumaze kubona tutabibona niho duca tutawe kwiyumvira tuti tuje mu bintu fizike nko kwiyumvira mbebwo niho baharabaye intuguta bigatugutirana hakaba kimwe nko gica explosa kikaca explosa ibindi umva ivyo tubigira tuza turiga buke buke President kibazo c'amafaranga mva makungu kiraca hanze igihugu
ivyo bigatuma nk'ivyankenerwa miti gitoro bitaboneka neza. Inyishirama igeze he? Amahera mva makungu ava mu bikorwa vya bene gihugu. Jewe bavuga bati none ko twayazanye yanyikiye. Hanzanya ahubwo barabaza mbega yoyo tuyayembuza. Yoyo mbeko mutabaza muti mbe yayo yakura. Uraze ambute aje n'abambona ha mu gisagara. Ntayo muhora mubona. None burya ntimuribaza ikibazo ati none basi iki gitoroco kigira ambute yaje gituma haba ambute yaje mu gisagara. Kivahe. Amahera kigura vahe. Mbega iyo miti yoyo ko twatubona abantu bari kwa muganga bapfungwa mbe yoyo ivahe. Mbega iyo fumbire ngo nabatubona mbe yo yivahe ko byose bigurwa n'amahera ava makungu. Umunsi bo kwiga bati mbe yo yavahe. Bo camenya bati none ntitwokungura aho yavuye ntitwahaduza. Mwarabonye tugitagaja mu butare ryari rigeze ku 7,000 barabonye ingene biza biragenda. None ntawo cavuga ati naho nyene tugumiriza aho tuje mu butare. Uno munsi ntabashora ubutare mu Kinwabi. Inzahabu bazishora mu Kinwabi. Muga nibo bambere barira ngo turakeneye ngo amahera mva makungu. Kandi bahejeje gushora inzahabu mu Binwabi. Kandi n'abababona barakingira ikibaba neza. Hariho abantu rega babishora mu Kinwabi. Amakorota arashogwa, wolframite arashogwa, ntuzeye inzahabu zirashogwa mu Kinwabi. Ariko nko mu butare umaze iminsi bushogwa ku mugaragaro ntabwo mu bwoko bw'inzahabu ubonekamo cyane. None inzahabu urazi ngere zoroshe kwiba. Hariho abo twahaye erega hariho duke abo twahaye nka Sotebe Muyinga arakuzana ukabona kurose ibiro nka 15 20. Ntuzeye hariho Imabayi warabonye aho nagiye kuraba ku kwezi barashobora kuguha ibiro 10. Hariho n'abandi bariko barimba umwe uzubona ukomeze nkangahe mu gukazubona nkameza atanaheze ngo tumaze gukweza ibiro 3 kukwenza habo surubuye buzohura ikintu gigoye kuyimba kugira hanyuma no kucinyegeza rero biroroshe. Bajya rero n'abakorera ku mugaragaro twamaze gukorana neza. Twagerageje dukorana n'amakoperative azi kwibubona. Ariko rero je ndabona yuko twe dushira umutima mu nda tuje hamwe gusa tubumwe twese tubona imbona kazoza. Je ndazi yuko abantu bose nibumva igihugu kumwe nkuko nkubwira ataba fraudere baca babaho muzosanga ibintu bimeze neza. Iyi myaka maze yaratumye nanje niga nicigwa. Umaze imyaka 6 ku butegetsi. Ejo bundi mu mwaka uza n'amatora y'umukuru w'igihugu. Mbega Evariste Ndayishimiye azokwitoza? Twebwe iwacu ntawigira. Mu mugambwe CNDD-FDD ntawigira uragirwa. Burya naho uja kubaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe uti mbega womenya umukuru w'igihugu muzomushira imbere akubwira ati none ko atari jewe ni inama. Twebwe byose bica mu nama. Burya nibaza ko umugambwe CNDD-FDD ni umugambwe wa mbere mu demokarasi ikomeye. Burya demokarasi abantu nuko bamabazi ngo ni imigambwe myinshi. Burya kubona mubazanya mugahana ijambo hajya je ndibuka kugira ngo je bashira imbere. Ugira izina ryanje ryavuga ngo wewe ngo Ndayishimiye Evariste. Babanje kuvuga bati ni umuntu abereye gutwara Burundi yoba ameze gute. Bakavuga icambere icya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu. Bahejeje bakavuga bati ubereye gutwara Burundi yoba kwije ibi. Turabe ninde afise amanota menshi kuri iki ninde uronka amanota menshi. Twebwe ega bashoboye kuba bakuru b'ibihugu ni benshi baruzuye. Urashobora kuvuga uti reka rero turabe iki cambere rondeza nk'umuntu yoba wa mbere muri ico ninde. Bakavuga bati turavye naka ntawo murusha kuri iki. Ukaja uca kabiri umuntu yoba wa mbere ninde. Gasubira ugasanga wewe wabaye wa mbere kuri iki wabaye wa gatanu kuri iki. Ugasanga wabaye w'icumi kuri iki. Cyayi wabaye wa mbere kuri 3. Mugabo ni byinshi ni 10 na bingahe ni byinshi. Hama rero muri ivyo hari imwe cyo kuba warafashe umuhete. Oya
bijya n'ibintu bihera ibyo gufata ubuheto aya byaraheze ntibakibiraba ubu bararaba icambere gitegeza kubamwo nuko ubura umuntu umaze kugira uburambe mu bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu ico kirumvikana ntiwofata umuntu igifata mbeba ngo cuvuga ngo genda ngo twari igihugu rero nta ibihari umuntu atarya ibiturire biboneka ko no mu bantu atakunda kurenganya ahanura abantu umuntu usanga n'abandi bamwikora ko bavuga bati mpanura vyogenda gute none ntawe umurongozi mwiza arategura umusubirira ntawe uri kurabona kavuga uti ari ejo canke hirya y'ejo n'ikindi ndabona ko ashobora kuzomusubiriza gutegura bimeze gute none kuva mu 2020 wowe sinariko ndagutegura ubona ubu uravye aho ugeze woshobora kuba umukuru w'igihugu none wankurikiranye rega gutegura no guhonyura mu makanda uraba no kuvuga yuko igihe cyose twari ko turakora bijya vyose nakora ivyiza nakoze kuko ari simbuzi bibi sindi imana ivyiza nakoze vyoshobora guha icitegererezo uwundi muntu ku buryo abigendera none nk'ubu ntabo wowe urabona bagendera nk'ivyiza wabonye nkora ugaca uvuga uti urya nawe nyene yobishobora urya bishobora bibi navyo nkora ugaca uvuga uti bijya ntavyo yokora urya ntavyo yokora urumva ateranije bimwe vyiza nkora agaca agira n'ivyiza akora je ntakora urumva ko abanduta kandi jewe ndakunda umuntu nk'ubu yoza avuga ati wewe burya watanguye kuzama tuteri yindi ntambwe akaza nawe nyereka ko afise akarusho je nimereye nka Yohani niwe yavuze ngo ni wakwiye gukura nanje nkagabanuka aho niho hava ukubita ifufu ukavuga uti ni jewe ntawe iyo mba nkubita ifufu mba narataye ukubita amapfufu kuko erega dusigaje reka nta mwaka usigaye abatora je no kwa muga ntakundi bitiga sikundi vyicaro kundi bikoko narakurikiye ikiyago mwatunganije cyo kurabira hamwe ivyavuye mu matora heruka yo mu 2025 yabayemwo imyidogo itari mike ntubona ko umugwiseni woba ari umuhagarikizi ahengamiye ku mugwi umwe yoba keneye nk'abaranzumeni kujya ko mu mupira w'amaguru canke mbere nava abaranzumeni barahari kuko urumva jeje no kuraba ahabaye amakosa akosora abaranzumeni urazi baruzuye mwebwe abanyesha makuru nimwe ba mbere gute mwama muca mugira urunani rw'imenyesha makuru kugira muze murerekana habaye ikosa kuko umuranzumeni urazi adoze drapo sibafata igihigo adoze drapo ati ndabonye ikosa hanyuma umuhagarikiza agacavuza seni rero urazi bagubara karadiyo mwebwe muravuga harabaye iki bagaca bataga inyisho numva ko barabaranzumene je nta kintu kingyohera nk'amatora y'u Burundi kuko ahandi hari n'abakoresha ama mashini bakayibira mu mashini atamuntu abona mu gatwe bw'iwacu dutorera hanyene tugaharurira hanyene nawe barirukana ngo nturabigere duharura warubibona ushaka rigumiraho abamandateri niho babari bararaba bose umwe wese abamandateri ntiyitane rwandiko rwiwe ntibyumvikana ingene rero urindira ngo baze bavuga amajwi ingene yagenze ngo uce uvuga ngo harabaye iki kintu no gihanura rero mbere n'abanyamigambwe babe baravyitegurira mbere je mbere muga birahimbaye mu Burundi ubona hari abantu none imitima iri hejuru ngo amatora agira ibi vyerekana ko demokarasi yarabaze kwijira harabihweza ibintu n'ibindi mu matora ingene bigenda muri Afrika no mu Burundi harimwo gira bati mbega nta kuntu amatora boyaheba amahera yakoreshwa akaja mu bikorwa vy'iterambere barira busema rega nico nicimvira jewe abo babivuga nararavye ibihugu vyose vyateye imbere kugira bitera imbere nta matora birirwamwo nshaka birabe yera ibihugu bitunze muri Afrika uzurabe n'ivyari vyaratunze bikishinga ibi vyo gukwegana amashati ngo ni demokarasi biriko bisubira inyuma ni Buraya genda urabe vyabanje kugira demokarasi ubwa mbere ubu sivyo biri imbere mu butunzi mugabo kare nivyo vyari bitunze bitarazana iyo demokarasi burorero barahari nka Greece ntuzi ko cyari igihugu ca mbere gitunze mu Buraya nico cadugije ibintu abo babivuga si uko bavuga bati akamatora abayinkina mico yopfuma hapfa oya usanga rero bavuga gutyo aho ntibazoba bariko babivuga neza amatora y'inkina mico
ahubwo hariho abantu bashaka demokarasi ari uko batsinda gusa. Burya abarundi barazi ubwenge cyane. Urangire twavuye ku myaka 5 ku matora makuru w'igihugu tukaja ku myaka 7. Hariho abantu babona umenga ngo ni umuyondi bahe mukuru w'igihugu iwaje se umuyondi. No kubera iki? Urazi umwaka wa mbere abantu baba batatanye mu matora usubira kubegeranya. Uwo mwaka ububaye imfa gusa. Umwaka wa nyuma nawo no guteguranya n'amatora. Abantu baca basubira gutatana. Nubundi w'imfa gusa. Mbwira mu myaka 3 washobora gukora igikorwa. Nta na kimwe ubukoze. Baca bavuga bati nta na kimwe wakoze hinduka hazundi. Mugani wigaze uri kumwanya wo gukora. Mugabe imyaka 5. Urumve turakwemwe imwe 2 muri imwe 7 imyaka 5 rero. Iyo myaka 5 urashobora gukora ikintu kakibona. Reka ngo hakarorero nka. Urabona ingene mu Burundi twari dukenye stade mpuzamakungu. Hajya urazi yuko vyari gushobora gushika. Urabona mu 2025 nabangiye. Nubwo vyerekana ko mu 2024 twaba dutanguye amatora sinasubira kuja mu vyo kubaka stade. Twaba dutanguye amatora. Uje ninda kubwira ko akunda sport. Arashobora guca yirabira hirya ati bijya sivyo bikenewe hari ibindi bikenewe agaca yigira mu bindi ya stade gacigwa nga iterambere na ruvu rirose. Ariko urana nk'ubu ko ngiye mpejeje manda omwe nabashikirije ikintu kiboneka. Ubundi nkubaje nawe umva ntazoba preoccupé ya stade ari ikindi kintu tubura nk'ubu gikomeye. Iki kirimba nga nashitse hameze gute. Ndavuga none nk'umunyamahanga yoza yovuga ko Burundi bubaho butagira urugo. Ngiye ndahejeje manda iheze uzosubirira nzo mubwira nti ubu jewe mugabo nashikiye ahantu utokwakiriraho umuntu mugobo akira ni sawa. Igitega turiko turubaka ndiko ndiruka ngo ndabe yuko uzosubirira yoza asaga nawe nahejeje. Imyaka 7 rero nk'ico naragikundiye abarundi nuko bavyerekana ko bagize ivyiyumviro vyiza bakiyumvira bonyene byogenda gute. Rero ibi rero bariko baravuga gusa niba bavuga ngo ntatsinze nibishake bihebwe ibyo kabisa bose ntabashigikiye. Mugaje wovuga ati tuze duhindure tugira continuity ibintu inzira igumi bandanya. Muga kuvuga ngo duce tubiheba tuje mu bindi abandi nibyo byabatungishije kuguma bari ku murongo umwe. Leta ihari igizwe n'abashikiranganje 13 mu 2025 bwabaye ubwa mbere mu Burundi hagenwa umushikiranganje wo kwivuna abansi wo mukenyezi. Cyo ciyumviro cavuye ico rero ntimurakimeye je hajya senda bamufata ko ari umukenyezi n'umuntu gore umuntu afise ubwenge kubwo bwiwawe yari abo mugore abo mugabo upfa kuba umaze gushika mu bigero. Ubuntu bwawe burya mu muntu iki itwe dufise nk'igisandugu harimo umuntu ari muri wewe. Uwo muntu rero niwe arongora ikintu. So mugore cyangwa so mugabo nuwo muntu arongora ikintu. Umugore aragenda agatunganya neza burya bushikiranganje ugasanga ararushije n'umugabo. Je rero hajya se mvuga ngo umugore je ndaba umuntu yitwa umuntu nkuko nanje ndi umuntu no kuvuga cenze yuko abishoboye. Arabishoboye. Nta butumwa washatse gutanga gufata ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ukabushira ukavuga uti ndabujeje umukenyezi. Bajya bakenyezi bari mu gisodo ganije ndabahamagaye. N'ubutumwa buhe. Je gusa ico nereka abantu nuko umuntu nicakoze. So kuvuga ngo umuntu muravye gutya ni muremure ni mugufi ni iki umuntu ni ingene ariko arakorera abandi. Nico cyane twebwe turaba. Rero yego uvuze ngo ubutumwa nerekanye yuko wari we wese arashoboye. Umugabo arashoboye n'umugore arashoboye, umugabo ananirwa n'umugore akananirwa. Rero nico ndaba gusa. Muri abo bashikiranganje 13 umuvyeyi wese arashobora kuraba akavuga ati uyu mwana ni inkerebutsi bwe nawe ni kigaba. Muri abo 13 ikigaba ninde inkerebutsi ninde?
ikigaba uzuraba uwo nirukanye aba ari ikigaba mu bahari uno munsi urumva ukazobona uwo nirukanye aba ari ikigaba ubugumyeho aba ari Yerebutse. Nk'ubu je notanga akarorero nk'umushikiranganje twatanguranye tukaba tukiri kumwe, urashobora kugira ico mwiyumvirako nk'umushikiranganje twatanguranye agaca aduga ucugire ico mwiyumvira kuvuza uti warabaye umwizigirwa muri bitoyi uco umwizigirwa no muri binini yangaho uca utegera ukabona uti hariho uwabona ati hajya yo haduza kuruta uko yahora ahaduza nuko umuntu amenya ingene tubona ibintu. uri umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'umuryango kuko urubatse, uri umukuru w'urwego rw'inararibonye muri CNDD-FDD, urongoye igihugu c'u Burundi, aho urumva uri segaba aho urumva uri segaba w'inzego zo kwivuna abansi n'umutekano n'umucamanza kizigenza. Ayo mabanga yose uyafatanya gute? Ayo mabanga yagenza gute ga President? Ahubwo mwari kugira ukuntu mumfasha kuyarerura mukafata amaboko. Erega burya nta mukuru w'igihugu none hatambikiza hose ntavyo noshobora ndabikoze ndi umwe nakubwiza uko ntavuga rero ndaremerewe ndafise abandi bariko barakora. Mu 2020 waratangaje umugambi wo gukuraho ibigwati vy'abatejwe izabo bivuye ku mabi igihugu caciyemo. Ubu muriko mu bigenza gute kugira ngo uwo mugambi ukunduje mu ngiro? Ico gikorwa twagikoze kuko nabo babakiri muri bya bibanza bavuga ngo nabatesheje izabo ubu vyitwa ibigwati ntibicitwa ikambi y'impunzi. Benshi babona yuko hagiye hababereye kure baja gukora mu mirima, benshi baratashe twarabafashije. Benshi twaca ruvuga tuti uzokwemera gutaha tuzoca tumuha amabati yibakira ikigega hama tumuha amabati. Benshi rero twarabahaye amabati barataha bameze neza, abagumyeho ntibitwa impunzi ubu ni mu bigwati. Mbere hesho usanga ubu barapfanganye bose bari basigaye mu mihanda. Biriko biragenda nuko nyene. Rega bijya ugumye burya nawe wo mu mutwe uguma umengo uri mu ngwano. Nico gituma ari vyiza kwigira ku gatongo kibanira n'abandi. Umutwe wo kugwana ucuva w'ingwano ucuvaho uvuyeho ucuja mu bikorwa. Muguri uguma mu vyiyumviro uri mu ngwano uguma uvuga uti naho nori masi nzobirya ugaca usanga ntushobora gutera imbere. Ubu rero hagiye iki gikorwa ndabona yuko tukirembeje mbere kubera umugambi wo kugira ibigwati heshi mu minsi iza bijya bibanza. Ahubwo nivyo tuzoca tugira ibigwati binini twubakamwe amazu y'amagorofa amwe abantu baba mu nzu usanga uri mu igorofa ya 10 abarundi bakiga kubana. Ku mbuga hwanje ariko haracari abarundi bavuga canke bakandika imvugo zicanishamwo, bamwe bahagaze ku bwoko cane hagati y'abahutu n'abatutsi, hari n'abatukana bakamburana agashambara ku mbuga hwaniro. Habuze iki ngo abo bantu baze barahanwa? Hariho burya abantu bavuga yuko bafise agahinda, sinobivuga uko, n'abantu usanga barakamishije nk'ikibazo cy'ubwoko no bakaguma bibaza ko bashobora kugikamisha. Abo ni bamwe. Hariho abandi batarota abarundi bagira ubumwe, kuko bagize ubumwe uwo muntu yatumye ubumwe butabaho bashobora bose bagaca bamujako. Rero uwo muntu araryoherwa iyo agumye abona ati nibagume basambutse kuko bakunga ubumwe baca bamenya uwondi. Hanyuma novuga nti abafise akabonge usanga barabayeho neza mu gihe hari amacakubiri. Uno munsi avuga ati none je nzosubira kubaho neza gute abantu bafise ubumwe? Rero uvuze ngo guhanwa, hariho ibyaha bihanwa. Ntuzeye gutera amacakubiri mu gihugu birahanwa. Ngaha mu Burundi murambona nabo bagize ngo babahamagati wewe ibi bintu uri kurashaka kuvyura amacakubiri mu gihugu, ncamuramo ababavugira ngo bamuhoye ubusa kandi ubona ko yariko ashaka gucanishamwe abantu
bamuhoye ubusa. Ibi binyamakuru vyari bijeje guteza imbere igihugu, vyari bikwiye kwigisha abantu ingene bashobora gukora, ingene botera imbere, ingene bogira ubumwe, ingene bokorera hamwe. Muko azubona nk'umuntu ariko aja mu vy'ubwoko ahubwo ngo abantu batandukane. Urya ni nk'umurozi niko nomwita. Abo rero burya amategeko y'igihugu arabihana, rero ntibabandanye, yego ntibarendegere nta ngorane mugabo bamenye ko umunsi umwe amategeko ariho y'igihugu uko bigenda kose bazohana. Perezida, mu kurangiza, mu Burundi, igihugu c'u Burundi cashize Imana imbere, ndaze ko munabikurikirana cane. Umwami Sawuli yari amahitamwo y'abantu, Dawidi amahitamwo y'Imana. Kwaza kuri mu ruhande ruhe muri ababi? Ukazobona n'umuderege mw'ishure kugira mutore Imana ibirimo. Ego, Perezida Evariste Ndayishimiye, mwakoze kuba mwatwitavye muri kino kiyago. Nimwe mwakoze, nari nabemereye ko tuzoyaga. Murakoze cane rero.